igihe cy'isaha zitandatu zirarenze iminota 10 hano muri studio za Radio Mugatamutse FM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi kavukire tuba tugiye kuyashikirizwa na Bigirimana Armel ndakuramugije no giranda guha ikaze Promoje Felicien turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 18 Kigarama mwaka 2019 akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko muratega amatwi Radio Mugatamutse FM amakuru nayo tukaba tugiye kuyahera ku ngingo nkuru zikurikira Kujya mu misegetera misi yose urimo umuti w'icimibu ni bimwe mu bituma umuntu yikingira ingwara ya malaria. Abaronkeje imisegetera barashima igikorwa c'abarimesha kiyago cyo kubigisha gukoresha neza imisegetera urimo umuti. Akanyamuneza ni keshi ku barovyi mu gihe bari bamaze imisi bari mu karuhuko bakaba baraye batanguye imirimo yabo ndetse bakaba nashima n'umwimbu baraye baronse. Mu buhinga bw'ivyuma turiko tufashwa na Ciza Jean Mukanya ni nkuri mwimu kwayo. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM Ndasubiye kubaramutsa kuryama imisi yose umusegetera uri mu muti w'icimibu ni bimwe mu bituma umuntu yikingira ingwara ya malaria kuva ku igenekerezo rya 16 ugezo igenekerezo rya 20 Kigarama n'indwi yahariwe gutanga imisegetera kuri wowe wese yiyandikishije Bangeze Josias ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu muri commune Bugarama agira ko agabisha uwo wese azokoresha imisegetera ico utagenewe yuko azohanwa reka tumutege amatwi yavuye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana abene gihugu barabitabiye cyane ku buryo abakozi bakoze gushika 11 bari bakibandanya baza gutora imisegetera kubera bamaze kubona akamaro kawo gushika ino saa tuvugana nta ntambamye turabona mwene gihugu wese azatondanye agatike bamuhaye igihe gibabasansuma kuri ico bose baza bafite udutike twabo kuko agatike gahuye n'umusegetera baca bamuha umunyigisho dutanga kuko aho turiko dutanga imisegetera hariho muremesha kiyago abandanya aremesha ikiganiro abwira bene gihugu ko imisegetera itezwe gukoreshwa ico yagenewe naco sikindi no kwiryamamwe amajoro yose imisi yose nyene kandi twaragabishije abene gihugu bo tuzosanga umusegetera utari gukoreshwa ico wagenewe azoshibwa amani cyitwa saba bene gihugu nuko bozinduka kuyitora saa moya n'igice kubera hageze saa 10 abariko bayitanga baba bageze gutanga abaraporo nabone kuruhuka tugasaba bene gihugu nabo ko bushika niburi gushika saa 9 n'igice nuko nemeje kubivuga nyene baborohereze nyene abariko bayitanga buri munsi baratanga raporo yitigiri cyatanzwe ikindi naco kubijanye n'ibihano nta bihano vyanditse bihari mugabo wabajejwe intwaro dufatanije nabo kwa muganga nuko umuntu wese atazoba ariko ayikoresha ico yagenewe kuko twigeze kubibona muri kahise ugasanga imisegetera bayirombeje amarengarenga bayishizemwe amatomati bayishizemwe imyembe mandarena ico ni ikintu kizohanwa cyane kuko umusegetera ushika ngaha ugeze ku buryo bwinshi cyane kandi murabona kino gihe nyene ko malaria igoma kuba nk'ikiza baduhaye icotuma iyo malaria gabanuka zo nguvu igihugu cakoresheje kizana imisegetera kayishikiriza bene gihugu nuko nabone boyikoresha ico yagenewe tukiri mu gisata c'amagara y'abantu abaronkeje imisegetera barashima ukuntu abarimesha kiyago bariko baritaho kubigisha gukoresha uburyo bwiza iyo misegetera Habonimana Adeline ari mu batanga imisegetera akaba yaranayironkeje arashima cyane igikorwa ca leta y'u Burundi cyo kwitaho amagara y'abantu reka tongere nawe tumumvirize imisegetera nkongera nkaba mu bariko barayitanga kuri ico kibazo mbajije yuko abene gihugu bavyitabiriye ku rugero rushimishije kandi bari ku mirongo mbona igikorwa kiriko kigenda neza nta ngorane atawukoresha umusegetera ico utagenewe kuko bava ngaha bigishijwe ingene bakoresha umusegetera n'ico maze n'ico bawutwariye kuwukoresha kandi barabigisha n'akamaro k'umusegetera barimesha kiyago n'ico bajejwe bariko barakora byose bariko barabigenza neza ndibaza yuko atamwene gihugu hava agenda kuwukoresha ico utagenewe kuko bagenda bavyize ndashimira leta y'u Burundi cyane gose kuko leta y'u Burundi nta kwidakora kugira yiteho abene gihugu mu bijanye no kugwanya ingwara ya malaria ifise akanyamuneza cyane kuko nkaho mperereye imibu yari yabaye myinshi twari twabuze ingene tubigenza ariko leta y'igihugu nta kwitakoze kugira ngo iramira abene gihugu ubwo rero je ndayishimiye Reka makuru yacu tuyarangirize mu gisata c'uburovyi akanyamuneza kabari keshi ku barovyi mu gihe baraye basubiye ku mirimo yabo aho n'inyuma yaho bari bamaze imisi bari mu karuhuko ndetse bakaba nashima n'umwimbu baraye baronse Jean Dodje numwe mu barovyi agira ko kandi avutubwira ukuntu yarayabonye umwimbu w'indagara muri no joro nawe akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye Ego no muswe twatangurana akanyamuneza kabisa ibintu byabaye ntabwo twatuvyiteze
ariko byagenze neza, Imana yabikoze. Ego umwimbu twawurose kabisa, nubwo bamwe batasikiriwe, nibihangane wazora umundi munsi. Ego byo tumari ikintu kinini cyane. Ego turabibona biba bigenda neza cyane kabisa. Ego no kuri ndiko ndaraba ibyizigiro biriyo mu mazi hameze neza bidahindutse, hasa neza kabisa. Abatarose nabasura kuronka ejo natwe tukabura twarose no munsi. Bibaho byo mazi biragoye cyane. Abo onye bataratangura nibasireyo na bene bagende barabe ko Imana irashobora kubahezagira na bene, kuko yagwebwe twatangwe tutazi ko turonka, ariko yabikoze twarose. Aha kabari naho turangirije amakuru yacu uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwari yateze amatwi. Reka nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru badutorokanirije. Nibagiye gushimira Ciza Jean yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru mukamwashikije na Armel Bigirimana na utaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.